ndatuye yuko ibidasanzwe bibaye, nakili kwa kwa bisiyo ya kawaida, ndatuye yuko ibidasanzwe bibaye, bisiyo ya kawaida ndatuye yuko ibidasanzwe bibaye, bisiyo ya kawaida binatokea, in the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Yesu. Ukwizera rero kuamini sasa kuvana n'ivyo muumva kunatokana na benye mnasikia. Igituma ndiko ndababera umugisha, sababu gani mimi niko baraka juu yenu? Si kubera ko nzi gusenga, sio kwa sababu najua kuomba, hapana. Namwe muzi gusenga, nyie mnajua kuomba. Ni kubera ko nahisemwo kwitandukanya n'imvugo mbi mwamwa mwumva nangure kubabwira imvugo nziza. Ni kwa sababu nilichagua kujitofautisha na msemo ambao mnasikilizaga, nianze kusema msemo mzuri. Muri mwebwe je ndabona umukuru wao ni wigihe ciwe, ndani yenu naona mkuu wao ni mnyakati wake. Tous les grands positions qui existent vous appartient. Ama position yosabaho makuru mwebwe nayanyu murimo. Amen. Amen. Ari umwana w'umukobwa yageze kwigaburira ibintu bizima. Kuna binti aliwahi kujirisha vitu bizima mu nzu yiwe, mnyumba yake. Yashizeko amafoto ya Bill Gates, alitia mapicha wa Bill Gates, baje bagwiza tunga tutazi, wale watajiri wote watujui. Yinjiye mu chumba akavuga ngo ngiye mu nama n'abagwiza tunga tungana. Akiingia chumbani asema naenda mnyonyo watajiri wetu tuko sawa. Bamuhamagaye ngo akore, wakimwita atumike. Angahe? Ngapi? 300,000. Ayo nzu yahemba umuyaya wanje. Thank you for this. Uyo itakuwa ni mshahara wa yari yononeka uwo muntu. Yari yononekaye neza kugira ngo atunganye ibintu muri kazo. Alikuwa alipika vizuri yaelekeza vitu msikuza. Ugoba bwanyu mutinya konona ivyumviro burya igiharage kugira ngo kimere kibanza kononekara mwivu. Uoga wenu mnaogopa kuharibu mawazo ili kusema maharage yaote anaanza kuharibika mudongo. Ari ivyumviro mutegerezwa kwemera vyononekare kugira ngo bice bivyara ivyumviro bizima. Mawazo mnapaswa kubali yaharibike ili afika na zama kubwa maisha. Kugira ngo Yesu yabanje kunkoresha kubera ko yatubereje yabanje kunyonona. Wibaza umugabo afata jewe n'ivyanwa mfise akambwira ngo noga amaraso Yesu ngacangira gutya. Ndoza amaraso na namazimbonye na nakama mbonye ariko ofete nari nononekaye kugira ngo sohoke ndi muzima. Yesu alianza kuniharibu ili mimi nitoke niko mzima. Murabitahuye? Mnabielewa? Ubu bavuga yuko yabakorera plus de $20,000 kuko ivyo yiyumviriye n'ivyo yacise reality. Hivyo wanasema kama anaweza kuwa anatumikia plus de $20,000 kwa sababu Beni alijikilia iko ndo Beni anaishi. I know your prayer. Ndaza masengesho yanyu. Uniyumviriye ko bazoguhemba 3 million ucitangura kujugumira ibi. Ujugumira uri mu cyumba nta muntu numwe uko murasinya ugize ubwoba uri n'ikibambazi. Ukijiwazia kama batakupatia mshahara wa 3 million unafuna anza kutetemeka na uko chumbani na watu hawakuoni. Uri wenyene ujugumiye ugomba kwisinyira kontra ugize ubwoba bwo kwisinyira ninda zo gusinyira wenyene utinye kuyisinyira. Nagiye muri banki ejo gari ndiko ndugura konti kana kama y'amayero barambira ngo uronga ngaye ku kwezi arandaba ibisiko ndambwira amafaranga make ndavuga ofet minimum ushoboye gukora ko minimum ni 2 million kugira ngo nyeze utuntu duke iyo ni minimum ngora ku kwezi sino ivyo sinzi kuvyandika kuko misi iri imbere zo ndiko ndakora kuri 100 million par semaine. Tuni kana ni praise of Jesus. Reka nakubwire ndabaneza. Acha nikwambie nitizame vizuri. Natanguye kuvuga yuko je suis l'homme le plus riche de la planète kandi njama mu nzu imwe n'inkoko. Nilianza kukili kama mimi ndumutunzi wa mbere ku isi. Tena niko nalala mu nyumba moja na kuku. Gusa nigeze kuvuga ibikorano byo muri Amerika. Lakini mkutano wa Amerika. Na mavuga ngo nzokodesha stade muri wibaze nzokodesha stade muri Amerika. Na kuwa nakili kama nitakodi stade ya Amerika mimi. Wibaze ugize ubwoba mu kwisinyira kontra ninda zo gusinyira. Ujiuliza sasa unakuwa na uoga wa kusaini kontra na mwa atakusaini. Hivi nakubwiye ngo acte de foi umwe wese yandika umushara acha sinya ku ruhande benshi baza kwandika 100,000 agomvya kwandika 100 million acha yitwenga wenyene. Tumuze tugire igikorwa cyo kwizera kila mtu andike mshahara alafuka naandika 100,000 akitaka kuandika 100 million afana jicheka. Muzo baze Salomo ulizeke Salomo igihe kimwe tugeze kwagara n'umuhungu wacu wakati mmoja tuliwahi kushimama na kijana alikuwa anavuga ngo alikuwa anasema bana mzee mimi namaliza miaka 2 skuli kuku maze igekeke ntaji nkoko nanje naenda yeruka kera vraiment na mimi nilikuwa sikulagi moyo wakati acambira ngo dusenge rero tugira ngo twishuke akanambia sasa tuombe nitujibiwe akaomba Mungu nipatie kuku data minkoko anyumvirije jeo aliponisikiliza mimi maana ndagusavye Mungu nakuomba umenga 300 million unipe 300 million acharambira akanambia wewe unakorogana wewe uragorana unaomba vitu bikubwa mpaka utamchelewesha Mungu vitu ni bikubwa ukusaba ibintu bikuru gushika ucereza Imana niwemerewe gusaba même credit iyo ugiye muri Copec n'igihe ugiye muri BRB par rapport ya bank niyo par rapport ya credit au kubali kuomba credit ya mtu mwenye anaenda kuomba mkopeke na mbelbe inatokana na benki ili uombe credit. So ndavuza yuko ugiye kwinjira muri excellence in the mighty name of Jesus. Kama unaenda kuingia mu excellence kwa jina la Yesu. Hiyo magazi mbele ya Aline. Wakati nashima mbele ya Aline ngamuvugisha wako namtabilia yako kimwe ndazambia ngo ugiye kwa 4 million yari
nari ngiri muto mukwize. Nikamwambia unaenda kupokea 4 milioni, nilikuwa ningali mdogo kwa Atari aronga mumunyu mwanya muto. Akazifika na kupokea mjani. Niliporudi ndamubwira basi 4 milioni 500. Akamwambia basi 4 milioni 500. Ako ndamubwira 4 milioni 500. Pale kumwambia 4 milioni 500. Ndambwira bagiye kugwa 80 milioni. Nubu ndayavuga buri munsi kuko niyo mafaranga make mbona ategerezwa gukora kuvuga. Nikamwambia waenda kupatia 80 milioni. So that's my life. Ubwo nibwo buzima bwanje. Niko mbayeho. Dogi sinaishi. Niko mbayeho. Dogi sinaishi. Negerezwa kukwatura ko l'extrême de beauté kuko la beauté extrême ça t'appartient. Haleluya. Oh, muzorabe neza abana banje bakobwa muangalie wale bote bakina patience, bale bakina Epifani. Muzorabe bakobwa banje ba patience. Mubambie babalete mafoto yabo baja kuja hapa. Ndaba turakubwiza kugezaho n'amatama avyumva n'amasavyumva muzobarabe neza bale bote. Kile uzuni paka machafu anasikia na masikio anasikia. Uli liose sasa alikuwa sama yuko na bisirani sana kuya hapa. Niliozi geazanga yarameze humu na fisibira. Nivyo sivyo. Ni ukweli sio ukweli. Prophet of Jesus. Patience simama bakuangalie. Patience aguruka bakurabe. Huyu patience anafanana na patience batulitenaga naye. Amajambo natura kugeza le beauté interne ikitangura guseruka. Ni David anasema tuko babie. Munakuwa babie kwa nguvu. Ndaheza kibuzima. Nabariki maisha yenu. Eske hivyo mvuga nivyo sivyo? Biblia inasema ni ukweli sio ukweli. Na mami wanyu buri munsi ariki avuga ngo dad. Na mami wenu kila siku kuna wakati anasema dad. Damu informa the queen of my house. You are so beautiful. Ndiko ndigisha. Don't worry. Niko nafundisha nimugiri kibazo. Nivyo mvuga tu leta. Na kili wakati wote. Sinzi kuvuga nabi kumu. Sijui kukili mabaya kwa mtu. Sindi shetani wawe ndumuserukizi w'Imana ku buzima bwawe. Si niko shetani wako, niko wakili wa Mungu ku maisha yako. Nimba dusa n'Imana, Imana simbi, nimba Imana ari nziza dusa neza, sinza na kanaka. Sana Jehova. Mungu sio mbaya, Mungu ni mzuri. Eka abantu bisaba ko ndabasengera kameme. Ikirore ni kiwao. Kioni chako. Urinjiye. Unaingia. Kirakubwiye ngo uri mubi. Kiona nakwambia ni mbaya. Utagiye kwidoga. Unaanza kujidoga. Gifate gindukize mu kibambazi. Badilisha sasa hicho kio kibambazi. Kibwire ngo ndi mwiza naho nari kukuraba mo ndeka. Ambia hicho kio niko mzuri hata kama singe kutizama. Kibisubiyemo kimenagure hanze uzore wirabira kuri telefone. Uri mwiza cyane mu izina rya Yesu. Uko mzuri sana kwa jina la Yesu. C'est ça mes infos. Nuko mbayeho. Nizo information ndagufise. Information ze niko nazo juu yako. Ninda kubwiye ngo witegurire ko bakwirukana ku kazi batarakwirukana kubera ko utokwitegurira kontra nini? Nani nakwambia ujiandae kufuza kwa sababu haja kufuza. Kwa nini usijiandae kontra kubwa? Prophet sengera. Prophet niombeye. Kubera iki? Kwa sababu gani? Bamazimisi birukana abantu ku kazi. Wanamaliza masiku wanafukuza watu ku kazi. Wewe urimo. Sasa wewe umo. Nacho barambira ariko. Hawajanambia lakini. Wejeje gusinya wewe nyene gusohoka. Ushamaliza kusaini wewe peke kutoka. Hagarara haje uvuge ngo jenzo sohokera rimwe nuri kwarirukana. Niyanyirukana ni watashe. Bisigura ngo arakwitondera kugira ngo mugumane. Simama pale ukiri kama utatokea mara moja na mwenye yuko anakufukuza. Mwenye yuko anafukuza kitoka maana yake na wewe unaenda. So I finish by this. Daejeje kuli. Nisomerana majambo mengi. Nisomea ya maneno. Luka 6:45. Amen. 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 Niko nataurika. Niko naeleweka. Niko nataurika. Niko naeleweka. Niko nataurika. Niko naeleweka. Nigeze kwigisha Arusha. Niliwahi kufundisha Arusha. Nige nagiye kwigisha muri ya Tribunal International, nigeze kuja kwigisha abantu bakora haja. Nilienda kufundisha watu wanatumika mwile tribunal kwa Arusha. Nigeze kuja kwigisha. Mwile tribunal ya Arusha. Cha mbere barandavye. Cha kwanza walinitizama. Nari ngiri umusore. Nilikuwa ningali kijana. Kuri muto cyane. Mbona uko mdogo sana? Ibi bintu uri kuravuga. Ibi bitu wako nasema. Ufise amashuri angahe? Uko na masomo mangapi? Ndumu ade muri electromechanique na diplome sinzi wanaishize kugira ngo bamenye neza hapo precision. Electromechanique na diplome siju kwenye yiko. Nariko ndabigisha kino kintu. Nilikuwa nawafundisha kikitu. Ndabwira wiyumviriye gusa kusenga Imana ya Mordekai. Ni giki kikubuza kwemera yuko uzoba premier ministre ufise diplome kandi Mordekai yabaye premier ministre sans diplome? Ulijiwazia kama unaomba Mungu wa Mordekai. Kinini kinaukataza kujiwazia kama utakuwa premier ministre na Mordekai alikuwa premier ministre na hana diplome? Nimba usenga Imana ya Daudi. Kwa kuwa unaomba Mungu wa Daudi. Ni giki kitera ubwoba yuko uzogira position kandi umuntu yanuka intama niwe yatwaye Israel? Kwa nini unakuwa na uoga kama utakuwa na position? Yes. Na tena mtu mwakuwa nanuka kondoo ndio mwenye alikuwa rais wa Israeli. Nimba. Kwa kuwa usenga Imana ya Sara. Unaomba Mungu wa Sara. Ni giki kigutera ubwoba? Kinini kinakutia uoga? Kwa kuwa utazaa. Kubera ko bakubwiye kuri muri menopause. Kwa sababu wanakuambia kwa menopause. Kandi dufashe biologie plus mathématique, Sara yari muri menopause fois tena tukiamata biologie plus mathématique, Sara alikuwa mu double menopause. Double menopause moins 1.
double menopause mwenzenu. C'est 90 alafu 89 atwarinda double Alikuwa menopause. 89 akabeba ujauzito. Asangwa sengimani ngana. Kwa kuwa sasa naomba Mungu mkuu wa kila. Nigiki kitanshobokera. Kinini cha kiwezekani juu yangu. Ejo ndiko bariko barakashinga naye kubijanye n'umuntu nasenge yaragaruka kuko. Jana huko nashuhudia kuhusu mtu mwenye niliombea karudi. Akafufuka. Arazuka. Bambaza ikibazo cha mbere. Wakaniuliza swali ya Ivyo bintu birabaho. Hivyo vitu vinakuwa. Nikamuuliza. Imani showe iki? Mungu anaweza nini? Vyose. Vyote. None vyose niki? Sasa vyote ni nini? Pardon, vyose niki? Sasa vyote ni nini? Ari abantu bisaba ko bavuga ko Imana ishobora bimwe bimwe kuko bavuga vyose batazi byari vyose. Vyose. Vyose sukumugurura ikimuga gusa. Vyose sio kufungua kiwete tu. Vyose nugura n'umuntu afise ukuguru kagira gutya ukuguru kukamera nk'ikijumba. Vyote ni kukutana na mtu mwenye hana mguu, unapiga kwa mguu nao. Yes, sasa iyo niyo ivyo mugiye kubona ndiko ndakora. Ndio mnaenda kuona niko natumika. So ari ngiye gutangura ama prayer ari compliqué. Ngasengera umukobwa ngaca mvuga mwijoro fiancé araje mu gitondo azana ingwano ku mugoroba. Naenda kuanza maombi ya compliqué. Naombea binti hapa usiku, fiancé asubuhi dote. Abavuze ngo nivyo vyihuta wenye wanasema ni yewe bije kwa haraka. Utuvuga ngo nibibaho. Udafuka sema habikuwaje. Sinzi gitabo koresha. Sijui kitabo cha natumikisha. Jengo lesha kitabo cha Biblia harimo Isaka yagiye bagiye kumurondera Rebeka mu ijoro mu gitondo baramuzana. Mimi niko na kitabu cha Biblia pana Isaka walienda kumtafutia Rebeka usiku, asubuhi wakamleta. People of God. Bantu b'Imana. Reka ndabuzuzemo ukuri kugira ngo mutangure kuba mukuri. Acha niwajazemo ukweli ili muanze kuishi mu ukweli. Murazi iyo muriko murabaho ubuzima ivyo Imana ivuga. Mnajua mko mnaishi maisha ya Mungu anasema. Bibabere uko muvyize. Biwe gisi mnabiamini. Mana nyagora ku ngoma. Mungu inzara muri kino gihugu inzara izo tubangamira. Njaa itatutesa. Bikobere ukuvyize. Biwe gisi unabiamini. Mana nyagora ku ngoma. Mungu wamenele. Jewe Mana. Mimi Mungu. Umebasuduharage Mana. Unipatie tumarage Mungu. Bikobere ukuvyize. Biwe gisi unabiamini. Mana. Mungu. Naomba gashambrete Mana. Ata unipatie shambrete Mungu. Bikobere ukuvyize. Biwe gisi unabiamini. Ngoma ni God. Undi na waraje. Ungine anakuja. Ndakeneye kubaka etage. Nahitaji kujenga etage. Yani nivo 60. Yani nivo 60. Bikubera ukuvyize. Biwe gisi unabiamini. Ukwizera kwawe niyo definition y'ubuzima bwawe. Kuamini kwako ndio definition ya maisha yako. Woo! Bariza mugenzi wawe wizera iki? Niulizie mwenzako unaamini nini? Hapa sasa makartie yetu hapa. Areo makartie. Hapa makartie si njoo kwetu sie. Ega jena kuri mra makartie. Njoo kwetu. Areo mu makartie hano. Yani mtu anarantera anajua mimi nikifika tu batanipiga. Njoo batakupiga. Njoo batakupiga. Atayimbira ati ntashe barangu bitanione batakugukubita. Sinababwiye. Ndaheza ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Reka utashe uvuge ngo kumwami kazatashe. Acha ukirudi nasema Malkia mbona narudi? Shise kukirimba canje Imana yampaye. Nikifika kukali yangu pe Mungu amenipatia. Za gusanga bose babuzitiro kuko ntarashika. Sababu sijafika. Ndakubona garagaza ubuzima bw'Imana aho. Nakuona unaonesha maisha ya Mungu ndani. Niko ndatahurika. Niko naeleweka. Niko ndafasha. Niko nasaidia. Alors ukwizera. Kuamini. Kuzana no kumva. Kunaletewa na umaze kuvyumva. Ukishabisikia. Ukabipakiza mu mutima. Unabipaki ndani ya moyo. Daudi ngo nabisi jambo ryawe mu mutima. Daudi anasema nimeweka neno lako moyoni. Mbonoye kugucumurako. Niache kufanya kwa dhambi. Abivyuzi uyu mutima rero. Sasa bebe binajaa roho. Ndio ngomba kugaragaza somera. Ndio nataka kuonesha. Umunyangeso nziza akura ivyiza mu itunga ryiza ryo mu mutima wiwe. Hehe. Wapi? Hehe. Wapi? Daudi abisi jambo hehe. Daudi aliweka neno wapi? Ijambo ryiza riva mu itunga ririhe? Neno la zuri linatoka mutajio wapi? Moyo. N'umunyangeso mbi akura ibibi mu itunga ribi ibibogaboga mu mutima nivyo akanwa kiwe. C'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ibibogaboga mu mutima nivyo umuntu usohora. Kombi gito muvuga yuko wizere bitariho ni kubera ko habogaboga bitariho mu mutima wawe. Kwa sababu gani unasema benye habiko? Ni kwa sababu panajaa benye habiko ndani ya moyo wako. Ariyo nabantu nawo senguka turango ndabona ivy'amahoro waguma avuga ngo intambara iraturembeje. Ofete ni ofisi intambara ubutumbutumbu n'amayini mu mutima muri we bwaraparanganye kugeza aho ivyuzuye muri we nikugomba kutuzanira no mu gihugu cyacu. Ndaheza ngiye ubuzima bwanyu. Nabariki maisha yenu. Kumbe kugira ngo ndabavure. Kumbe ni sasa ni watibu. Reka ndabapakiza ibintu mu mutima. Acha ni wapaki vitu ndani ya moyo. Right?
Nivyo. Ivyuzuye umutima rero benye binajaa ndani ya moyo nivyo bisohoka mu ndio kanwa. benye vitatoka ndani Ivyo ya kinywa. usohoye mu kanwa Benye unatoa ndani ya kinywa nivyo Imana ivuga ngo bikubere uko vyize. ndio benye Mungu anasema biwe gisi unabiamini. Ngomba kuserekera rero formule. Nataka sasa niombee formule. Ndabereke formule. Niwaoneshe formule. Muzonzanira ikindi gihe amatablo. Muniletee wengine wakati matablo. Sisiko tufise tablo hapa nayo. Sijui kama tuko na tablo hapa. Ariko ingwa nazo mufise. Lakini chaki. Okay, don't worry. Nimugi kibazo. Tugire guca. Tufanye hivi. Ukwizera kuzana no kumva, that's a point 1. Right? Kwa ya kwanza kuamini kunaletewa na kusikia. Ivyo wumvise. Benye unasikia. Turagiye kuri point 2. Tunaenda ku point 2. Inda y'umuntu ihazwa n'ibivuye mu kanwa kiwe. Tumbo ya mtu inashibishwa na benye vinatoka kinoni mwake. Kumbe ivyo apakiye muri we. benye napaki ndani yake. Sasa point 3. Ivyo apakiye muri we. Benye napaki ndani mwake. Nivyo bisohoka mu kanwa kiwe. kiwe. Benye vinatoka ndani ya kinywa chake. Bisohoka mu kanwa kiwe. Benye vinatoka ndani ya kinywa chake. Ukunyenewe. Hivyo gisi yeye. Ivyinjiye mu matwi yiwe. Benye viliingia masikio yake. Nivyo vyabaye resulta y'ubuzima bwiwe. Ndio benye vilikuwa resulta ya maisha yake. Uko niko Uburundi ivyo abihaye nivyo Burundi buza kumuha kuko ibivuye mu kanwa kiwe nivyo yariko aratanga igihugu kimugarura ivyo yavuze. Hivyo gisi benye anapatia Burundi ndio benye Burundi bitambatia kwa sababu benye alitoa kinwa chake Burundi namrudishia benye alikili. Listen. Yitwa Paul Emile. Anaitwa Paul Emile. Ivyo mvuga mbwira Paul Emile. Benye nitaambia Paul Emile. Bipakiye muri Paul Emile. Binapaki ndani ya Paul Emile. Bimuhaye ukwizera. Binampatia kuamini. Paul Emile. Agachavuga ivyo namubwiye. Anafuka nasema benye nimemwambia. Right? Nivyo. Ukunyene je ivyo namubwiye. Hivyo gisi mimi nimemwambia. Nivyo yavuze. Ndio benye amesema. Ukunyene nivyo abwiye Burundi nibwo Burundi buzomubwiye. Hivyo ndio gisi naambia Burundi na ndio benye Burundi itamwambia. Ukunyene ivyo ubwiye akazi nivyo akazi kazokubwira. Hivyo benye naambia kazi ndio benye kazi itakwambia. So ndakunda ukuntu muvyuka. Ndapenda sasa gisi mnaamka. Bona akazi kakiboneka mu gihugu. Eti kazi hayonekanagi mu nchi. Bikubera uko vyize. Biwe gisi unabiamini. Burundi burakenye. Burundi ni umaskini. Bikubera uko vyize ariko abandi bariko rubaka etage. Wewe bikubera uko vyize. Lakini wengine wako najenga etage, wewe biwe gisi unabiamini. Akenye wewe my friend. Burundi buratunze. Burundi ni utajiri. You understand what I'm talking about? Muriko murumva ico ndiko ndavuga? Ibaze n'umuntu agiye gusaba credit kuri banki aje kuvuga ku muryango iyi banki nitanga credit ugiye gukora iki? Jiulize mtu anaenda kuomba credit ku banki anamaliza kusemea ku mlango eti hii banki haitoi credit. Unaenda kufanya nini? Am I talking now? Ndashaka kubwira umuntu. Niko ndafasha umuntu. Niko nasaidia mtu. Niko ndafasha umuntu. Niko nasaidia mtu. Reka maguruke ndabasengera. Acha mshimame ni waombeye. I finish my message. Ndahejeje message yanje. Ndizera ko natahuritse. Naamini kama nimeeleweka. Shira ibiganza hejuru ndabature kwa majambo. Weka mikono juu niwakilie kwa maneno. Minota mike. Dakika ndogo. Bidasanzwe bikoreke. Bisiwe vya kawaida bifanyike. My father. Data wanje. Thank you. Urakoze. Amaso yanje yuzuye amosozi. Macho yangu yanajaa machozi. Koko abantu bamara imyaka bagwanya shetani. Kwa sababu watu wanamaliza miaka wanapiganisha shetani. Ako bagwanya ubumenyi badafise kugira ngo bagire ubumenyi. Pale ya kupiganisha ujuzi wenye hawana ili wawe na ujuzi. Yego shetani ni wateri kinyoma. Ndio shetani ndo natia uongo. Mugumize ibiganza hejuru. Mubakize mikono juu. Remember. Ibuka. Na muntu numwe shetani amaze gukubita ikofi. Hakuna mtu hata mmoja shetani ashapiga kofi. Shetani atera ivyumviro vyawe ururimi rwakupiganisha mawazo yako. Ururimi rwakukubita ikofi. Alafu ulimi unakupiga. Kubiza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu. Mukanya gatozo mandiko ndatura ubuzima ku buzima bwawe. Nitakuwa niko na akili maisha kwa maisha yako. My father, thank you. Data wanje urakoze. Wagize umukozi muri no generation. Ulinifanya mtumishi mwa hii generation. Ico ndiko ndabamwo nivyo niyatuyeko. Chenye niko naishi yemo ni vitu wenye nimejikilieko. Igihe natura yuko nzokiza abagwayi. Wakati nilikiri kama nitaponya wagonjwa. Abanyumva barantwenga. Wenye walikuwa wananisikia uko wananicheka. Ariko abantwenze ndiko ndabasengera. Lakini wenye wamenicheka niko nawaombea. Igihe navuze ko nzotunga. Wakati nilisema kama nitakuwa tajiri. Abanyumva babona ko ndi umusazi. Wenye walinisikia uko wanaona niko msazi. Ariko ndi umutunzi atunze Yesu sinshobora kunanirwa gutunga amafaranga. Lakini niko tajiri anatunza Yesu, siwezi nikashindwa kuwa tajiri wa pesa. Mana nsenga, mana nkorera. Mungu mwenye naomba, Mungu mwenye natumikia. Maze kubona yuko resulta y'ivyo mvuga ari ukuri. Nishaona kama resulta be na kili ni ukweli. Aba bantu batugije ibiganza hejuru. Aba watu wanapandisha mikono juu. Niba abantu beza wandungitseko. Ni wale watu wazuri nitumana yuko. Ariko uko ndababonye Mana. Lakini ngisi nawaona Mungu. Benshi muri bo bafise ama information atariyo. Wengi ndani yao kuna ma information yasiyo. Ndaje imbere yawe Mana. Nakuja mbele yako Mungu. Unyemerere ururimi rwanje. Unikubalia ulimi wangu. Rusohora amajambo y'umuriro. Utoe maneno ya moto. Kiretse ko baza kuyakira gusa. Kutoa tu kama watayapokea. Ariko niyamara gushika muri bo. Akifika ndani mwao. Ahanagura amajambo yose atacamaze. Afute maneno yote yana thamani. Ivyababwiye ko bazokena. Benye waliwaambia kama
kama watakuwa na sivyo sio ya ukweli. ivyababwiye uko batazoja mu ijuru Niambia kama wataenda mbinguni. sivyo Sio ya ukweli. ivyababwiye uko batazoshika kure Niambia kama watafika mbali. sivyo Sio ya ukweli. ivyababwiye yuko ivyabo bizogenda nabi Niambia kama wewe vitaenda vibaya. Sio sivyo ya ukweli. ivyababwiye uko batazoronga akazi Niambia kama watapata kazi. sivyo ya ukweli. ivyabwiye abakobwa ko batazorongorwa Niambia wabiti kama wataolewa. sivyo hivyo. ico ni kinyoma cambaye Huyo ubusa ni uongo. ngomba kuvuga ukuri kwambaye ijambo Kusema ukweli umejaa neno. in the mighty name of Jesus Jina juu ushobozi kwa mwagaze Yesu. ngaha kuri kino gicaniro Simama hapo kwa haya madhabahu. nk'intumwa y'Imana Kama mtume wa Mungu. nk'umuvugishwa n'Imana Kama nabii wa Mungu. nk'ijwi ry'Imana ku isi Kama sauti ya Mungu duniani. ndatuye mu izina rya Yesu Lakini kwa jina la Yesu. ivy'amahoro niyo mahoro Ya yawe amani ndio amani yako. ivy'amahoro niwo mugabane Ya wawe amani ndio sehemu reka yako. ndakubwira uvyumve Acha nimekwambia wewe usikie. uzotunga utungishe n'abandi mu izina Wewe rya Yesu utakuwa tajiri utajirisha na wengine kwa jina la ni Yesu. wewe gicapo cyo kuroranirwa mu izina rya Ni Yesu wewe picha ya kuwa heri kwa jina la ngumiriza Yesu. ibiganza hejuru Ibakizie mikono juu. mama mukwe jana aliniita Mabukwe yaramamagaye. niko mgari Ndi mu muduga. akaambia baba dadi mmeze neza Akanambia dadi uko vizuri. ndabwira ni jewe gicapo cyo kumererwa neza abagomba kumererwa neza bandabirako Nikamwambia mimi ndo picha ya kuwa heri. Wanataka kuwa heri wanitizamia eko. umuntu akubwiye ngo umeze gute mubwira ngo umeze neza kuruta normal Mtu akikuuliza uko aje mwambie niko vizuri zaidi ya ndatuye yuko umeze neza kuruta normal Lakini kwa kuwa uko vizuri zaidi ya normal. ndatuye yuko umeze neza kuruta normal Lakini kwa kuwa uko vizuri zaidi ya normal. umviriza rero Sikiliza sasa. nuri ico mama we avuga yuko Hauko urico chenye mama yako anasema kama uko. nuri ico situation economique y'igihugu ivuga Hauko kurico chenye situation economic ya nchi na nuri ico abo mwiganye bavuga yuko urico Hauko chenye wenye umesoma wote wanasema kama uko. nuri ico ababanyi bawe bavuga yuko urico Hauko chenye wajirani wako wanasema Wewe. kama uko. Wewe. wewe urico ijambo ry'Imana rivuga yuko urico Uko chenye neno la Mungu urico linasema ijambo kama uko. ry'Imana rivuga Uko yuko chenye urico neno la Mungu linakiri urico kama ijambo uko. ry'Imana rivuga Uko yuko chenye urico neno la Mungu linakiri kama urico uko. ijambo ry'Imana rivuga Uko yuko chenye urico neno la Mungu linakiri kama ico uko. shetani yakuvuzeko Chenye shetani alikukilia. asangwa narahawe Kwa amavuta kuwa nimepatiwa mafuta. ndakoresheje umuriro Natumikisha ico moto. shetani Chenye yakuvuzeko shetani alikukilia. ndagihanaguye Nakifuta. ndagihanaguye Nakifuta. ndagihanaguye Nakifuta. ndagihanaguye Nakifuta. ndagihanaguye Nakifuta. niko ndumva ijwi rimbwira Nasikia sauti inaniambia. niko ndumva ijwi rimbwira Nasikia sauti inaniambia. nuzopfa uzobaho Hautakufa nuzopfa utaishi. uzobaho Hautakufa kugira ngo utaishi. ugaragaze icyo Imana yakuvuzeko Ili uoneshe chenye Mungu nuzopfa alikukilia. uzobaho Hautakufa utaishi. nuzokena Hautakuwa maskini. uzotungisha abandi Utatajirisha aya wengine. majambo natuye kuri wowe Maneno na akili juu yako. niko kuri Ndio kweli. niko kuri Ndio kweli. niko kuri Ndio kweli. niko kuri Ndio kweli. utegerezwa kuokipa tous les grandes positions que Dieu a mis devant toi Unapaswa kuwa ukipe position kubwa zote. utegerezwa katika kuri jamii cyo yako. nyene umva ko Imana igomba kutegerezwa kuba Unapaswa kuwa chochote unasikia Mungu anasema. facilement facilement Dieu facilement le chef, Dieu le chef, facilement ikintu cyose umwansi yakurungitsemo kugira ngo kizibire ivyiza Imana yateguye imbere yawe je déclare comme le prophète de la nouvelle alliance tout ce qui est de l'ennemi veut de te détruire au nom puissant de Jésus ukunye n'Imana isambuye ivy'umwansi ku buzima bwiwe niko isambuye ivy'umwansi ku buzima bwawe jewe abonzi muri mwebwe n'abantu badasanzwe bazokora ibidasanzwe n'abantu badasanzwe bazokora ibidasanzwe ni mwebwe muzotumbereza ivyananiye abandi ni mwebwe muzofasha abandi mwebwe ntimuboshwe murabohotse muratabawe nimwakira amavuta y'Imana ya Joshua in the mighty name of Jesus ndasavye ngo mwakire ubushobozi mu izina rya Yesu mushire ibiganza hejuru ndabakorera ikende babwire wakati waambia jewe ndi gicapo c'ibishoboka mimi ni picha ya benye vinawezekana. mama wanje yapfuye muri 2000 Mama yangu alikufa mdemi. papa wanje yari mboregwa yapfuye muri 2001 Baba yangu alikuwa mlevi alikufa mdemi. jewe nari umusani w'indirimbo z'isi Mimi nilikuwa msanii wa muziki. ariko raba Lakini ya tizama. mfuvyi umuryango wose wari wataye Ile yatima familia yote ilikuwa ni imetupa. jewe Imana yagize umuvyeyi w'amahanga abantu benshi bariko baremera ko ndababera Mungu dati alifanya mzazi wa mataifa watu wengi wako na ndi gicapo c'ibishoboka picha benye vinawezekana. n'ahantu habi Imana itokura umuntu Hakuna penye Mungu hawezi akatoa na mtu. n'ahantu heza Imana itoshikana Na umuntu hakuna nafasi nzuri ya Mungu hawezi Apray. akatoa mtu.
Usiende ahantu heza na wewe ubwawe utibaza ko woshika. watu pazuri na wewe peke yako hauwezi kama unaweza. Imana ya Joshua irahagushikanye. Mungu wa Joshua apakufikishe. Imana ya Joshua irahagushikanye. Mungu wa Joshua apakufikishe. Imana ya Joshua irahagushikanye. Mungu wa Joshua apakufikishe. Imana ya Joshua irahagushikanye. Mungu wa Joshua apakufikisha. Tu occuperas toutes les grandes positions qui se trouvent devant toi. Ukipa maposition manini In the mighty name of Jesus. Fasha ushirire ibiganza hejuru. Nisaidie uweke mikono yako. Icya kabiri ugume witabira amena. Cha pili ubaki unasema amena risigura ngo bibe uko nyene. Amena inamaanisha biwe hivyo. Uzosinya amakontra y'amamiliyari n'amamiliyari. Uzasinya amakontra y'amamiliyari na mamiliyari. Uzorera imfuvyi nyinshi mu gisagara. Utalewa yatima nyingi mjini. Ni wewe uzokubaka inzu atanumwe yigeze yubaka mu muryango wiwawe. Ni wewe utajenga nyumba hakuna mwenye aliwahijenga mu familia yako. Igihugu kibagiye kugukorera monima, etaje uzokubaka izosigara ari monima yawe. Inchi imesahau kujengea monima. Etaje uzokubaka. Etaje utajenga. Izosigara ari monima yawe. Itabakia ni monima yako. Mu minsi mikiri imbere. Siku ndogo ziko mbele. Inama yo mu muryango nizokorana utarashika. Ndio familia haiza kusanyika bila ujafika. Ndavuze ngo nizokorana utarashika. Haweza kusanyika bila ujafika. Ijambo ryawe rizokwitira ikomeye kubera umufuko wawe uzoba urimo ibikomeye. Neno lako litakuwa likubwa kwa sababu mfuko In the mighty name of Jesus. Parce que le Dieu est le Dieu de l'excellence. L'excellence t'appartient à partir de maintenant. Uviriza rero. Niwitega abadayimoni mw'ijoro. Witegurira abamarayika kuko niyo migenderanire winjiyemo. Niwitege kuzopanga muri kazoza. Itegurire gupangisha abantu kuko Imana iguhaye ibintu. Niwitege ko nyene inzu akwirukana. Itegurire kubona aje kukugurishiriza inzu yiwe because you are the boss. My father. Nduguru ikirere cy'imhembo. Ndatumbereje amamariyaje y'abageze kurongorwa. Ndatuye mu izina rya Yesu. Ndatuye mu izina rya Yesu. Ibyo itigeze bivugwa baratinye kubivuga, ariko wewe ibikomeye n'ivyo Imana igomba kugukorera kugira ngo bivugwe mu izina rya Yesu. Ndarekuye ubushobozi kugira ngo apana kwiyumvira kudandaza itomate, wiyumvira alimentation kuvuna musi ili uanze kujiuliza kuchuza alimentation leo hapana tomate biragahera. Iyo ufise projet ukiyumvira kazembule, ukisema projet unajiwazia zembule. Tangura kwiyumvira alimentation nini mu izina rya Yesu Kristo yafuye kazi. Alimentation kubwa kwa jina la Yesu Kristo yakufa. Kuko uyo mutwe nyene kwa sababu hicho kichwa wiyumvira zembule, kujiwazia zembule, urashobora no kwiyumvira alimentation. Kinaweza kajiwazia alimentation. Kuko kuboko nyene huyu mkono huyu ushobora gusinyira 100,000. Hawezi kusinyira 100,000. Ushobora gusinyira 100,000. Birashoboka yuko usinyira na 100 millions au non puissant de Jésus. Après in the mighty name of Jesus. Uviriza. Uyo mutwe nyene waronse 40%. Uyo mutwe nyene ushobora kuronga 90%. The same head. Adelphine Gwinohan. The same head. Ni bande bariko baranyumva. My daughter. Mkobwa wanje. Uyu mutwe nyene. Uyu niwe mwana yabaye uwa mbere mu gihugu cyose ku manota ya concours. Mtoto alikuwa wa kwanza mu nchi yote mpesa za concours. Sinababwiye. Sikuambia. Igihe ministre yamukoresha concours. Wakati ministre amemtumikisha concours. Igihe ministre yamukoresha concours wenyene. Wakati ministre amemtumikisha concours. Igihe ministre yamukoresha concours wenyene. Wakati ministre amemtumikisha concours pekee. Yaronse 198 sur 200. Alipata 198 sur 200. Wenyene muri sale. Yeye peke msale. Ndavuze rero uyo mutwe nyene. Nasema sasa hicho kichwa. Eba nakongereje umutwe uba munini cyangwa umutwe ni wa wundi nyene. Si wundi nyene. Nikuongeza kichwa kwa kikubwa wala kichwa ni kidogo. Asangwa umutwe ari uyu nyene. Kwa kichwa ni hicho. Uyo mutwe nyene. Hicho hicho. Oh my God. Maana yake. Can I? Listen before I finish. Umvirizi mbele uko ndagiza. Ijoro ryose Petero araroba. Usiku wote Petro anaroba. Arabura urufi. Akakosa samaki. Muri condition normal. Mu condition normal. Ni mwijoro ifi zirobwa kuko zikurikira itara. Ni usiku samaki zinapatikana kwa sababu zinafuata. Yesu ni yazanye igera shasha. Yesu hakuleta yazanye ivyumviro bishasha. Alileta mawazo mapya. Aramubwira aho nyene uvuye. Akamwambia hapo pe unatoka. Ni jewe mvuze. Ni mimi nasema. Subira uhaterere. Rudia sasa, rudisha wavu. Shira ibiganza hejuru before finish. Kono juu mbele ko ndangiza. Oh my God, I cover you.
akavayo gumiza ibiganza hejuru akavayo. Amahoro arinjiye mu buzima bwawe. Amani inaingia maisha yako. Nusubire kwitega abadayimoni kuko ugiye kubona umumarayika. Usiongeze kujitayarishia mapepo, unaenda kuona malaika. Vya bindi vy'amashure vyagenze gute? Bila vingine vya masomo bilienda aje. Okay. Bari muri 3e trimestre. Murizera ko ijambo rishoboye guhanagura. Ijambo rirarekuwe mu izina rya Yesu. Neno linaachiwa kwa jina la Yesu. Gumiza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu. I feel the power of God. Ndiko ndumva ubushobozi. Ndagusaba ibiza kumfasha. Nikuombe cyo utanisaidia. Nusubire kwigaburira amakuru yo muri France 24 kuko abo muri France 24 ntibagukunda cyane. Usiongeze kujulisha habari za France 24 kwa sababu France 24 hawakupendi sana. Uyumvirije rimwe wiyonera izindi curo kuko amakuru bavuga mu gitondo niyo wasubira kuvuga kugeza ku mugoroba. Habari zao wanasema asubuhi ndio wanarudia kusema jioni. Murabizi ivyo? Mnavijua hivyo? France 24 ivuga amakuru amwe kuva mu gitondo kugeza ku mugoroba. France 24 wasema habari. Bakupakiza ayo makuru kugeza aho uyemera cyane. Wanakupakiza hizo habari paka uyakubali sana. Tia mikono juu. Urashobora kuvuga ngo mwami Yesu. Unaweza kusema mfalme Yesu. Urakoze. Asante. Gumiza ibiganza hejuru. Pakiza mikono juu. Mureke mvuge gato. Muache niseme kidogo. We shetani. We shetani. C'est fini pour toi. Biraheze kubwawe. Sohoka. Sohoka. Ndafise ubushobozi buri hejuru y'ubwawe. Niko na uwezo wenye uko juu ya wako. Aba ni Imana yaradungitse kuri bo. Au watu Mungu amenitumana juu yao. Kuvuno munota. Toka hii dakika. Umuntu wese wiboheye. Mtu wote ulijifungia. Biciye mu vyo yumvise. Kupita mu benye amesikilizaga. Sohoka. Toka. 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 Iya mbere yari itegeko. Ya kwanza ilikuwa amri. Iya kabiri ni gihano. Ya pili sasa ni punition. Mikael. Ndi connected n'ururimi rwa Kristo. Niko connected na ulimi wa Kristo. Piga kila pepo. Kubita daimoni yeriyosi. Piga kila pepo. Iri mu muntu ubari wewe. Iko ndani ya mtu wowote. Umwereka yuko bidashoboka. Inamuonesha kama habiwezekani. Umwereka yuko yananiwe. Inamuonesha kama alishindwa. Kuvuno munota toka hii dakika yangu. Yanguke. Mighty name of Jesus. Jina ry'ubushobozi bwa Yesu. The mighty name of Jesus. Jina ry'ubushobozi bwa Yesu. Nibakizie mikono juu. Visi minota miki. Niko na dakika ndogo. In the mighty name of Jesus. Jina ry'ubushobozi bwa Yesu. Iyo mvuganye n'abantu siko mvugana n'isi mwemo. Wakati nasema na watu nasema na dunia kiroho. Mwebwe tuvuga dutwenga turyoherwa. Tunasema tunacheka tunafurahi. Ndazi ivyo ndiko ndakora. Najua bene niko nafanya. Mwisi mwemo ndabona abadayimoni bunamye. Katika dunia kiroho naona mapepo ananyenyekea. Ejo mwijoro. Jana usiku. Nimba warankurikiranye ndiko ndigisha kuri Facebook live. Kwa kuwa nifata ku Facebook live. Mu minota ya nyuma nabwiye umuntu ari muri Peiba. Dakika za mwisho niambia mtu mweko Peiba. Ugiye kutawa kuko abadayimoni bakurimo. Nikamwambia unaenda kutapika kwa sababu mapepo yako ndani yako. Dawa maraso. Alifika natapika damu. Ikintu kibi cyose umudayimoni yagushizemo. Kitu kibaya chote chenye pepo alikuweka yemo. Imana yaramaye authority. Mungu amenipatia authority. Shetani niyemerewe kugira icyo akora inyuma yuko mejeje kukubwira rino jambo. Shetani akubaliwi kufanya kitu chochote nyuma ya kuambia ile neno. Ibintu byose wonse mu binyoma. Vitu vyote ulinyonya mu uongo. Bikaba byarafatanye n'ubuzima bwawe. Bikakuwa viliambatana na maisha yako. Byakubwiye yuko utazoshika. Benye nilikwambia kama hautafika. Bazane. In the mighty name of Jesus. 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 Gomeriza ibiganza hejuru. Bakiza mikono yako juu. You devil. What shetani. We Maimuna. Warateye iyo ngabire. Ulipiganisha hiyo kala. Toka. Soka. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bazane. In the mighty name of Jesus. Gumiriza ibiganza hejuru n'abakore. Ikinyoma cyose bakongeje. Uongo wote walikunyonyesha. Amajambo mabi wabwiwe na sengi. Maneno mabaya uliambiliwa na shangazi. Amajambo mabi wabwiwe na mama wawe canke papa wawe. Maneno mabaya uliambiliwa na baba yako na mama. Amajambo mabi yo mu quartier. Maneno mabaya mu quartier. Avuga ngo abakobwa nkaho mbiwanyu naho bashika. Wanasema wabiti wenu hawa. Avuga ngo abize kuri kanaka ni baronga kazi. Wanasema wenye walisoma fasi fulani hawapati. Abavuga ngo warozwe ntare kubwa. Wenye wanasema mwenye alilogwa. Umurozi wese yakuroze. Mchawi wote alikuroga. Arakurekuye. Uburozi bwose bagushizemo. Mchawi wote walikuweka.
uwekayemo urabudashwe unautapika urabudashwe unautapika urabudashwe unautapika urabudashwe 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 in the mighty name of izina ry'ubushobozi Jesus. bwa Yesu. Kumiriza ibiganza hejuru. Bakiza mikono juu. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Yesu. Ikintu cyose ko kirazibira umuhamagaro wawe. Ikintu cyose ko kirazibira wito wako. Kirakuvuyemo. Kirakutoka Kirakuvuyemo. Kirakutoka Kirakuvuyemo. 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 In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Yesu. Bazane abantu bekoragwa hagati. Walete watu wako nanguka kati. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I commend you to fall down and go. Ndagutegetse wakandi ugende. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Gumiriza ibiganza Yesu. hejuru. Nibakizie mikono juu. Umva ntuzopfa uzobaho. Hautakufa utaishi. Kugira ngo wamamaze ubukuru bw'Uhoraho. Ili utangaze ukubwa wa Mungu. Umva. Sikiliza. Kuba waradepoje ukabura akazi. Kwa kuwa ulidepoze ukakosa kazi. Siko uzobura akazi. Sio kwa sababu utakosa kazi. Kuba waradepoje ukabura akazi. Kwa kuwa ulidepoze ukakosa na kazi. independence yanse muri 60 iremera. Serikataza mu 60 Ivyanse kijagiye bigiye kwemera muri kino gihe mu izina rya Yesu. Ule wakati binao kubali wakati kwa jina. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Yesu. Nimba mariage yararase. Kwa kuwa mariage imenate. Sikufisa amavuta yo kurata. Siwa mkono mafuta na kurata. Na independence yanse muri 60 iremera muri 60. Independence ikasamu 60 kubali mu 60. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi bwa Yesu. Nimba wari wakijijwe cyane ukagwa. Kwa kweli kweli wakuka sana ukagwa. Nibisigura kuza gusubira kugwa igihe wasubiye mu gakiza. Kama utaanguka tena wakati urudia boko. Biganza hejuru. Weka mikono juu. Abagwaye imitwe barakize. Wenye wanaumwa vichwa. Ngumiriza ibiganza hejuru nagora. Nibakizie mikono juu. Vuga amen gusa amashito yako mameje. Sema amen tu. Abagwaye babara ku mutwe nibazosubira kuba wenye wanasikia kichwa kinawauma hataumia tena. Ubabara ku mugongo nazosubira kuba baruko. Wenye wanaumia ku mugongo hataumia tena. Ari undi ababara amajepfo ku mugongo nazosubira kuba baruko. Wenye wanaumia hapa chini ku mugongo hataumia. Ari umuntu ariko ababara kugikiriza nazosubira kuba baruko. Wenye wanaumia ku kifua hataumia tena. Sinezite ziragiye mu izina rya Yesu. Sinezite zinaenda kwa jina la Yesu. Diabetes ziragiye mu izina rya Yesu. Diabetes zinaenda kwa jina la Yesu. Hepatite ziragiye mu izina rya Yesu. Hepatite zinaenda kwa jina la Yesu. Na sida irasohotse mu izina rya Yesu. Inatoka kwa jina la Yesu. Corona nizo kwigera igufata. Corona haitakukamata kamwe. Kumiza ibiganza hejuru. Nibakize mikono juu. Ari umuntu afite probleme ku matwi urakize. Mwenye kuna matatizo kwa masikio unapona. Umwanya ni muto sishobora kuba magarino ariko urakize uzoshinge naye kwa. Lakini unapona utashuhudia siku ya hiyo. Shira ibiganza byawe hejuru. Weka mikono yako juu. Funga macho yawe gato. Funga macho yako kidogo.